Okay, sawa reka tugarukize ngaho nibaza ko abadukurikiranye mwabonye vyinshi, nibaza ko tuzobandanya tubiga n'ibindi, ni ukuvuga ubu tuboneye hamwe binding, ni ukuvuga guhuza Royal na Binance, tuboneye hamwe kandi transfera amafaranga tuyashira kuri futures cyakura kuri wallet ya founding muri Binance, hama turakora signal, tuje gukora signal gutuma robo, turiga ngene ishobora gusohoka isoko, turiga ngene ishobora gushiramo stop loss recovery. Ubu naho biceye abura connection, nariko ndamwigisha nashobora gushiramo stop loss une fois wakoze coin utanje kuyigako canke utaravye signal canke nagasanga pari erreur hari ikibazo cakubayeko, ukabona coin ikora ibintu bitandukanye n'ivyo wakoze n'ivyo washaka, washaka gushiramo stop loss kugira uje guhomba bike hakuhomba vyinshi. Ni ukuvuga rero nivyo nagomba ndamwigisha mugabo ntaco nzimwigisha hanyuma, kandi nibaza ko na video ihari yo kuvyigisha ivyo. Reka ndabasezere mubandanye munkurikirana, ufise ikibazo ashaka kwandika muri comment, nimero ya WhatsApp yanje biriko, mugashobora kubaza kugira tubane tutahuzanya muri trading twese turonke amafaranga. Murakoze.